Nitekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, badukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, abanyaziya, muri ngaho muri Afrika, muri Zambia, Kenya, Uganda, mu bihugu nka Afrika du Sud, Mozambique, mu bihugu vy'ibibanyi, mu burengero muri Congo, ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania, mu buraruko mu Rwanda, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, urafyonda sabone hama uracuja ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe ko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano aho ibintu bibandanya kuyangara. Haravugwa igitero c'igisase ntezwantoki caciye giturika ngaho ni mu Kirundo mu buraruko bw'igihugu cacu Burundi. Ni mu gihe mu gisagara ca Kirundo nyine hariko havugwa kandi icuka kitari kiza, aho havugwa imbonerakure ziriko ziritwaza ibigwanisho kugira ngo zizohonye abatavuga kumwe n'ubutegetsi bari ngaho muri iyo ntara ya Kirundo, ni mu buraruko bw'igihugu cacu Burundi. Ico gisaswe ntezwantoke kikaba catewe mu Kirabo ngaho muri iyo ntara ya Kirundo. Aho rero abanyagihugu bari mu Kirabo ariko ngo bagize amahirwe ntihagira uwo ico gisase ntezwantoke gishobora guhitana. Abapolisi bahashitse bavuze ko ari ico mu bwoko bwa gerenade coba caturikiye ngaho muri ico Kirabo, bikavugwa ko rero imbonerakure ngo arizo zoba zakoze iryo bara, kuko ngo nyene Kirabo ngaho muri iyo ntara ya Kirundo atari uwo mu mugambwe wa CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Kabuba bakoze iryo bara rero akaba atabandi ari imbonerakure za CNDD FDD mu rwego rwo gutera ubwoba abatavuga kumwe n'abatari mu mugambwe umwe mu mugambwe wa CNDD FDD. Tuvuye kuri iyo nkuru y'umutekano, reka tuje mu gisata ca politike aho ibintu bibandanya kuyangara. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye arabandanya kwiyamiriza abategetsi batariko barashira mu ngiro amabwirizwa n'amategeko atandukanye, ingingo zitandukanye zifatwa n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ariko ariyamiriza kandi abo bategetsi batamufasha kugira ngo batunganye neza ivy'igihugu, barangure amabanga bajejwe yo gutunganiriza abenegihugu, yo kubaka igihugu, mu gihe biboneka ko ngo abo bategetsi atakindi bariko bararondera atari amahera. Ayo mahera niyo bipfuza, niyo barondera, niyo bashaka iyo nyene, nkuko amakuru ariko aragenda ashikirizwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Muri kino gihe rero biraboneka ko abanyapolitike batandukanye, abategetsi bariko baravugwa ko nabi n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Bamwe baratekewe n'icoba ko umwanya n'umwanya ashobora kubakura, ashobora kubirukana mu mabanga yabo n'ibibanza basanzwe barimwo muri kino gihe, na cane cane ko yahejeje gutahura ukungene badatunganiriza abenegihugu, badakora
bakora ivyo bajejwe, ahubwo ngo ico bakora ari ugusahura amahera y'igihugu. Nanone kandi umukuru w'igihugu aravuga ko hari benshi ngo batahora basorora, ariko ngo ko hageze ko hiyandikisha abazo kwitoza mu migambwe ngo bariko barasorora kugira ngo imigambwe ibashire ku marisite ku ntonde zabo bazoja kwitoza, nk'uko biriko biragenda bivugwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Benshi bakavuga ko rero Ndayishimiye ivyo abandanya gushikiriza, ivyo abandanya kugira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, biboneka ko harimwo igipfungu cyinshi n'igikenye cyinshi, harimwo ibinyegezwa bitari bikeyi, ukungene abo bategetsi biba itunga ry'igihugu, nyamara Evariste Ndayishimiye akama avuga ko ryibwa, mugabo ntabahane ntanabakure muri ivyo bibanza. Bakavugwa ko rero hari benshi ngo bafata ingingo z'umukuru w'igihugu bakazifuta. Abo bose nibo umukuru w'igihugu yokabanje gukura mu nzira yiwiwe, mu nzira canke mu butegetsi bw'igihugu c'u Burundi, abafate abajane kubapfunga. Benshi niko babivuga, kuko ngo bariko barabangamira tambamira ubutware n'ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Muri kano kanya canke muri kino gihe, benshi bakaba batekewe n'icoba cane, bakavuga ko rero ivy'u Burundi ngo bisiga ubwenge kubisigura, ngo ntabwo bisiguritse. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo biraboneka ko niwe mukuru w'igihugu mu babayeho bose atwaye Uburundi adafise ijambo, adafise ijunja ngaha mu butegetsi bwiwe, afata ingingo bugaca bayifuse, uwakuye mu kibanza bugaca bamusubijemwo. Ivyo vyose ngo bikaba vyerekana akajagari kari mu butegetsi bw'igihugu c'u Burundi. Bakabona ko rero ubwo butegetsi bugomba guhinduka, bakabukura cane cane umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agashigwa ku ruhande canke agatanga imihoho. Bamwe bati umukuru w'igisirikari, umukuru atwara igisoda c'u Burundi ni General Prime Niyongabo, bakamusaba ko agomba gusohora Evariste Ndayishimiye muri ntare rushatsi, mu gihe Ndayishimiye we atoba atanze imihoho ngo igisoda nikimusohore. Abasirikari bato batoyi, abakuru, abagenero, abapolisi n'abandi bakunda igihugu c'u Burundi ngo bagomba kukibogora, kuko igihugu cyari carapfuye, ngo igisigaye umukuru w'igihugu ariho muri kino gihe Evariste Ndayishimiye ni ukugihamba. Aho rero nihamba igihugu kuzokizura bizogorana, bizofata inguvu nyinshi cane kugira ngo igihugu gisubire kije ku murongo nk'uko ibindi bihugu bimeze. Itunga ry'igihugu baranyonye, ubu igihugu canke ikigega c'igihugu atakintu kirimo kirera, kiragaragara, harimwo ubusa n'umweru dede nk'uko tubivuga mu Kirundi cacu. Ivyo rero bikaboneka ko igihugu vyo nyene gishitse ahatemba, ko umukuru w'igihugu ariho muri kino gihe agomba gutanga imihoho, hakaja aho abandi undi mukuru w'igihugu atekerereza igihugu, yiyumvira ivy'igihugu neza, umuhinga mu gufata ingingo n'amabwirizwa agomba gukurikizwa, kandi akigizayo uwo wese ashobora kubangamira ingingo zifatwa n'umukuru w'igihugu canke abahinga batwara bafasha gutekerereza igihugu c'u Burundi, ngo abo batumva neza inzira n'amategeko n'amabwirizwa bishigwa ko n'umukuru w'igihugu bakigizwayo,
akaja ku ruhande. Ngo vyose rero kuba Evariste Ndayishimiye yagirizwa ko ari we biva ko nuko adafata ingingo adahana abo basuma bose banyonya itunga ry'igihugu. Uwishe igihugu wese ngo abihanigwe. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone hama uracuja ngaho iburyo urafyonda no kwa kano kameze nk'agakengeri. Amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane.